Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri sheni yanyu himwe rudende ya Isange TV, sheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri aya mango, akabura amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyatangure mu gisata ca politiki, aho tuye kurabira hamwe ku biriko biravugwa muri politiki y'u Burundi na cane mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mugambwe CNL Nyankamugayo wahoze uramuswa Honorable Agathon Rwasa. Hari amakuru menshi cane atandukanye ariko aravuga ko kuri ubu ngubu Agathon Rwasa yaba yatanguje imyiyerekano na cane akaba ashaka kwiyamamariza kuzokwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. N'amakuru rero yamaze gutera ubwoba buhambaye cane neva mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abahinga mu vya politiki bariko baribaza nimba Evariste Ndayishimiye azoshobora guhangana n'ico gihangange cavuye mu mugambwe CNL. Kuri ubu ngubu kikaba kishaka kwitoza ari umwe rudende atamugambwe numwe yegamiye ko. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Agathon Rwasa murabizi neza ko yamye aramutswa umugambwe CNL ariko nyuma yaho akaza kuwamburwa ivyavuga ko yaba yaragambaniwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaza no gutuma akurwa mu mugambwe wa CNL Inyankamugayo. N'amakuru rero ateye ubwoba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko nawe murabizi ko amaze iminsi ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azobashe kwitoza mu bijanye n'ikiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mugambwe CNDD-FDD ariko na cane mu Burundi. Mu Burundi rero umugambwe CNDD-FDD ukaba uvuga ko utazokongera nawe kwizera perezida Ndayishimiye ngo azowuhagararire mu bakandida bazowufasha kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Bamwe mu bahinga mu vya politiki na cane rero abakurikiranira ivya politiki hafi nga mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko Ndayishimiye kuba ari karaca ku bitewe no ku mabuye kugira ngo azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ngo bitazomukundira na cane ko atanumwe amushigikiye mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abarundi muri rusange. Aha bamwagiriza ibintu byinshi bitandukanye, kuba abarundi ibibazo vyose bibahanze ari we ntandaro yavyo. Bakavuga ko rero ikibazo nyamukuru bafise kuri ubu ngubu ari ubukene budahera, ndetse hakiyongera ko n'ikena ry'igitoro. Hari n'abahinga kandi bavuga ko kuba Ndayishimiye adafata abarundi nk'abanyagihugu biwe ngo biri muri bintu byinshi bibabashavuza cane. Bakavuga ko Ndayishimiye ataco kuri ubu ngubu amariye abarundi. Bamwagiriza kuba arya ibiturire bitandukanye, ndetse abanyagihugu bamwe bagapfungirwa ubusa, abandi bagahera mu munyororo udahera, ndetse n'abandi abahinga na cane muri politiki y'u Burundi bakagandagurwa bazira ubusa. Ibi vyose rero bikabashavuza cane, bikavuga ko Ndayishimiye kuvyo ariko arakorera abarundi rero ngo bitazomworohera kuba yakwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Hari amakuru dukura mu kinyegero yaramaze iminsi ariko aranuganurwa avuga ko uyu muhinga Agathon Rwasa ngo yaba yari yamaze kunyuruzwa, ariko kandi ejo bundi yagiye ku mbuga ngurukanabumenyi arigaragaza avuga ko akiri muzima, ndetse avuga ko atana kimwe gishobora kumubuza kwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 mu Burundi. Ndetse yanagarutse ku ngingo zivuga ko ngo ivyo bavuga ko ngo adashobora kwitoza ngo ataho ngo biri, ngo ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kwitoza ndetse no gutora mu Burundi ngo atana kimwe kimutangiriye. Ariko kandi ababikurikiranira hafi bavuga ko mu gihe uyu Agathon Rwasa yakwitoza ngo abarundi bazomuhundagaza ko amajwi, na cane ko ngo bamufata nk'umuhinga cyangwa se umugabo mu vya politike, ndetse nk'uko yafashije abarundi muri vyinshi ngo atandukanye na perezida Ndayishimiye. Bico rero akaba ari we ariko arahabwa amahirwe yo kuba yaba yarongora Uburundi mu myaka iri imbere. Ndayishimiye iyo yumvirije izi nkuru zose rero umutima ujya mu mutwe, ndetse ikidodo gigaca gitangura. Hari kandi na bamwe mu basirikare b'u Burundi nabo bamaze kwegamira kuri perezida bamaze kwegamira kuri Honorable Agathon Rwasa, bakavuga ko Agathon Rwasa ari igihanganga kandi ngo azi ivya politiki ugiranije cane na perezida Ndayishimiye.
ari nk'aba rero twabonamwo nk'uhagarariye igisirikare c'u Burundi ariwe Prime Niyongabo yavuze ko mu gihe Agathon-Rwasa yakwitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 azomushigikira ndetse akanavuga ko ngo ivyo byose azobikora kugira ngo haboneke ineza n'agateka kazina muntu kubahirizwe mu Burundi, abarundi bama banyuruzwa abandi bakagandagurwa ngo ivyo byose vyohagarara. Hari n'andi makuru kandi dukura mu kinyegero avuga ko wahoze nawe ari igihangange mu Burundi ariwe yananuganuzwe ko mu bijanye na kudeta mu Burundi, uyu muramuzi ni Godefroid Niyombare yatangaje ku mbuga ngurukana bumenyi ko ngo nawe ari mu bashigikiye uyu muhinga mu vya politike cyangwa se uyindongozi ya politike yahoze irongora umuganga CNL ariwe Agathon-Rwasa, avuga ko ngo amushigikiye kandi azomufasha kuko ngo ivyo ariko aragaragaza kuzofasha abarundi rwose, ngo ari mu nzira nziza abarundi banezererwa. Ariko kandi iyo uravye ivyo abarundi bashavure n'inyota banyotewe kugira ngo babone uburongozi bwiza mu Burundi, ubona ko mu gihe baba babonye uzobafasha kwitoza kurongorwa ne cyangwa se uzobafasha gutwara Burundi mu mwidegemvyo batazozuyaza kumutora. Uyu rero nta wundi ariko arahabwa amahirwe ni Honorable Agathon-Rwasa, nk'uko ndetse hari n'amakuru dukuye mu kinyegero avuga ko kuri ubu ngubu yatanguye imyiyamamazo. Hari amakuru dukuye i Bujumbura yatangajwe n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu uyu Honorable Agathon-Rwasa yo bari karakorera imyiyamamazo mu gisagara ca Bujumbura, ndetse ngo ariko aragenda agendera intara zitandukanye yigaragaza nk'ivyo Ndayishimiye yaramazemo igihe. Ariko kandi Ndayishimiye akimara kuvyumva umutima waciye utangura ikidodo, atangura kwibaza iyo ashobora guhungira. Uhagarariye umuganga CNDD-FDD ariwe Xavier Ndikuriyo nawe mu byo yatangaje yavuze ko ashigikiye cyane ibiriko birakogwa n'uyu wahoze aramutswe umuganga CNL Honorable Agathon-Rwasa, ndetse anavuga ko azomufasha mu byo yipfuza nawe. Gusa nawe akavuga ko ku ruhande rwiwe nawe adashobora kuzohagarara mu myiyamamazo kuko nawe ari mu bazokwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka 2027, ariko akaba ari nko mu bamwe mu bakandida bazoba bahagarariye umugambwe CNDD-FDD. Ariko kandi akanavuga ko mu gihe umugambwe CNDD-FDD utotsinda nyuma rero umugambwe CNL ugatsinda, ngo Honorable Agathon-Rwasa azomushigikira kandi ngo ari umugabo w'ijunja n'ijambo, ivyo akora kwandi byose ngababizi. Numuje kandi mu yandi makuru ariko aravugwa mu politike y'u Burundi, hariko aravuga ko mu bisagara bitandukanye byo mu Burundi na cyane mu ntara zigiye zitandukanye abasirikare bariko baragenda baganiriza abanyagihugu bababwira ko bagomba kwitondera ibijanye n'amatora na cyane kandi bagatora umukuru w'igihugu uzobafasha gutera imbere bagateza imbere n'igihugu cabo. Ariko kandi ibi byose biriko birashira Perezida Evariste Ndayishimiye mu kaga cyangwa se mu okinogo, kuko ngo ivyo bariko baramukorera atanyungu namba ariko arabibonamo. Hari rero ani makuru dukuye mu kinyegero na cyane ko biko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu abanyagihugu b'u Burundi barahagaritse umutima bivanye n'ikiza ca Ebola kiriko kiravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi ikaba n'ikiza gihangayikishije Afrika muri rusange, ndetse bakanavuga ko kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye yigize sindabibazwa iyo aravye biriko birabera mu Burundi, ngo arabiraba akinumira, ndetse akavuga ko mu gihe abarundi bahura n'ibibazo bitandukanye ataco ngo bizoba bimubwiye. Iyo ubajije kandi bamwe mu bahinga mu vya politike mu Burundi bavuga ko Ndayishimiye iyo uravye ukungene afata abanyagihugu b'u Burundi bigaragaza ko yamaze kubakurako amaboko, ariko kandi nabo bakavuga ko rero kuri ubu ngubu ataco bamwiteze ko, ariyo mpamvu badashobora kumufasha kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Namakuru rero muri ko murashikirizwa nimbonesha kuri yanyu imwe Rudende ya Isange TV, sheni ibiri kirabashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakura amatoza muri Kirundi. Reka tunyarukire Ngozi. Muri Ngozi ho ariko haravugwa ubusuma buteye ubwoba, hari ngo bamwe mu migwi yitwaje urwanisho yaba yafashwe
yivye ibigwanisho vyo mu ngabo z'u Burundi FDNB, ndetse ngo ivyo bisuma cyangwa se abo baroberi ngo bakaba banagavye igitero gikomeye cyane muri ico gisagara ca Ngozi, ndetse abanyagihugu bashika batatu bakaba baciye bahasiga ubuzima, abandi barakomereka kuri ubu ngubu bakaba baciye bajanwa mu bitaro. Andi makuru kandi twabashije gutohoza n'ibiko biravugwa mw'ishyamba rya kimeza rya Kibira, aho rero abanyagihugu bahagaritse umutima bavuga ko umutekano n'umundi wasubiriye guhungabana. Hari amakuru atomora neza avuga ko hoba hari bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara ndetse n'umugwi wa FDLR baba bamaze gushika muri iri shyamba rya kimeza rya Kibira, ndetse ibishobora kuba bigiye guteza imidugararo ku banyagihugu Burundi. Bamwe mu banyagihugu baganiriye n'imboneshakure yacu batubariye ko babonye bamwe muri abo bitwaje ibigwanisho barimo barakizura mu mihana itandukanye, ariko ndetse bariko baragenda banambura abanyagihugu ivyo bafise, kubatwara ibitungwa bitandukanye, bimwe ngo bikaribwa, ariko kandi bakavuga ko ivyo biriko birakogwa n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR. Murabizi ko ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ikaba ari nimwe mu migwi ihangayikishije igihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko yama igambirira gutera igihugu c'u Rwanda yifadikanyije n'indi migwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harimo nka za Wazalendo ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare c'u Burundi FDNB. Gusa amakuru dukesha atohozwa n'imbonesha n'abamenyesha makuru bacu baba bahatubereye bakavuga ko kuri ubu ngubu rero iyi migwi yitwaje urwanisho yamaze kujabuka mu Burundi. Murabizi neza kandi ko mu mezi aheze perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we yafashe ingingo yo gufasha igisirikare c'u Burundi FDNB kujabuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko ngo yaragiye guhangana n'imigwi itwaje urwanisho harimo nka M23 ngo kugira ngo bayicyahe. Yari yagiye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC. Gusa kandi abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bo bavuga ko batamerewe neza, na cyane cyane ko ngo bahangayikishijwe n'ibiriko birababaho, hari kuba ngo badahabwa iteka n'ijambo, na cyane cyane ngo bakaba batubahirizwa uburenganzira bwabo aho ngaho mu gisagara ca Uvira ndetse na za Kinshasa n'ahandi hatandukanye baba bariko barakorera muri Kongo, aho ndetse bamwe bagandagurwa hanyuma batangazwa vyabarirwa igihugu c'u Burundi kikavyihoza, ngo ahubwo perezida w'u Burundi babimubaza agatangaza ko ngo abo ari bamwe mu migwi yitwaje urwanisho iriko iragwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atari ingabo z'u Burundi. Ibintu ntago vyifashe neza mu Burundi, aho ndetse abanyagihugu banatangaza ko ngo bamwe mu bajabuka bajya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashobora kuzabateza ikiza ca Ebola, ndetse ngo hadafashwe ingingo ruhasha zizobafasha kwikingira ikiza ca Ebola. Gusa umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwin Baradaha nawe ntaco arigera atangaza kuri ko aravuga ku bijanye n'ikiza ca Ebola kiriko kiravuga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse isaha n'isaha gishobora no kujabuka mu Burundi bivanye ko nuko atanga ingo ruhasha zafashwe kugira ngo ico kiza kibashwe kirindwa, ndetse abanyagihugu bakanatomora bavuga ko ibi vyose bikorwa nk'umugambi wapanzwe na perezida Ndayishimiye wo kugira ngo abandanye guhonya abanyagihugu b'u Burundi, kuko n'ubundi ataco ariko arabamarira. Ariko kandi ivyo abikora gutyo mu gihe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azobashe kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu Burundi mwaka 2027, ariko kandi akabikora atibagiye ko vyose abikesha abarundi. Abahinga mu vya politiki bavuga ko leta y'u Burundi igomba gufata ingingo zibereye, na cane abanyapolitiki bakomakomeye Burundi bakikura ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye uko ataco na kimwe azoshobora kubashikana ko kijanye ni iterambere rirama mu Burundi. N'amakuru rero mwariko murashikirizwa n'indebesha kure yacu, imbonesha kure yacu imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro begezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.
turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko n'ubundi kwisaha n'isaha tuba turiko turagenda imoresha kuri abamenyesha amakuru bacu bari hirya no hino baba bagenda badutorokaniriza amakuru mu masoko atandukanye uko araza kugenda aradushikira turaza kuyabashikiriza ntimuze kujya kure yindi imbonesha kuri yanyu mukunda kandi ari nayo yacu reka bashimire rero mwe mwese mwariko muradukurikira amakuru yacu nagasaga n'ubundi tuza gusubira amakuru araza kuba agezweko.